Kaze mu kiganiro cacu warubizi, kaze ndabashimiye mwese abantu mukurikirana kino kiganiro, abantu mwaba munyandikira message mumbwira uko twobigenza, abantu bagize subscribe, abantu balikinze, nukuri ndabashimiye. Ikiganiro gitegurwa kikanashikirizwa n'ishengero rya CLC riri muri Arizona Phoenix. Rero ndabashimiye, ama message yanyu ndayabona. Hariho abantu bambajije ngo ikiganiro nico kwisengera iwanyu gusa. Oyaye, ufise intahe nukuri kaze, hariho nimero iza guca hasi, nukuri wandike message, naho wowe uri mu yindi state, naho wowe uri hanze y'igihugu, vyose birashoboka, birakunda. Ikiganiro nico kwagura ubwami bw'Imana, nico gufasha imitima, nico gukiza, nukuri kugira ubwami bw'Imana bwaguke. Kaze mu kiganiro cacu, je ndakibashikiriza, nitwa Darlene Irakoze. Kaze tubane. N'umunsi nagiriwe irindi bakwe, jewe sindabifata nk'ibisanzwe. Oyaha, nukuri numugisha kubona umuntu ushobora kumutumira mu kiganiro akaza. Numumama nubaha, kuri jewe nuwagaciro. Rero nagira ndamwakire Madame Emeline. Murakoze cyane. Welcome. Murakoze cyane. Ndagushimiye. Murakoze. Wakoze ndagushimiye kuza. kuntera iteka. Uraberewe. Murakoze. Nawe we nuko. Urakoze cyane. Rero turakunda gutangura ikiganiro cacu dusenga twiragiza Imana. Naba ari twebwe ibyo tuvuga nukuri turongogwe namwe muyera, kandi bigira ivyikimazi ku buzima bwacu no ku buzima bw'abadutegera. Kaze rero udusengere. Yego, reka duce bugufi. Data mu izina rya Yesu Kristo, turaje imbere y'inyonga zawe Papa. Tubanze dushime ko waturinze, wabanye natwe inzira zose twaciyemwo, waduteye iteka uno munsi, uratwibuka, ubona ko bikwiye ko tuba muri iki kibanza. Ni kibanza tuje gusuka umutima, tuvuge ivy'umusaraba wa Kristo wadukoreye, tuvuge ineza twabonye, twasanze mu biganza vyawe, dushingira intaho urukundo rwawe. Reka mpwemu w'Imana abe kuri twebwe, amajambo yose ava mu kanwa kacu aba amajambo yubaka, ahindura imitima. Abo bose uzi baza gufashwa n'ivyo tuganira, ubaha umugisha. Abo bose bari mu nzira nk'izo twaba twaraciyemwo Papa, ubahe kurema no kumenya yuko uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, uri Imana igira neza, ko ataho Yesu atogukura, kandi ko il n'est pas trop tard, kuko umuntu wese wamurema umufise ku mugambi mwiza w'ivyiza. Reka bigaruke kuguhesha icubahiro, bishira izina ryawe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi dusenze dushima. Amen, amen. Urakoze cane. Karibu mu kiganiro. Murakoze. Nagira ndababaza, Madame Emeline ninde? Witondore ku bantu badukurikiranye. Nitwa Gahimbare Emeline, ndi umurundikazi, aba hano nyene muri Phoenix, Arizona. Hanyuma umushingantahe wanje ni umukozi w'Imana muri CLC, yitwa Kazungu Elvis. Nibaza ko bamwe bamaze kumubona. Tukaba dufise abana batatu bakuze, Imana yaduhezagije. Hanyuma ndi umukozi w'Imana mu vyo Imana inshoboje gukora, ivyo yanyijeje. Nkaba ndayishimira ko kuri iki gihe ngeze hano nkashobora kuza gushingira intahe ivyo yankoreye. Yego, n'ivyo yakoreye umuryango wanje. Amen. Rero tutarashika aho ubu musigaye muri abakozi b'Imana, nashaka dusubira inyuma gatoya. Ubuzima bwa Emeline kera, Emeline yarinde? Emeline yari umwana akubagana, umwana akunda gukina, umwana nk'abandi bose abo twakuranye, nabona meze nkabo. Ariko ikintu cari special kuri jewe, je ndacita special, nuko nabuze abavyeyi nkiri muto cane. Papa sindamuzi, sinigeze ndamubona. Nzi gusa yuko yapfuye
ndi umwana muto ngira nkiri nk'uruyoya nk'amezi 6 canke 8. Hanyuma ndegwa na mama arandera gushika ku myaka nk'ine canke 5, navyo nyene sindabizi neza. Nawe arateba aritaba Imana bivanye n'ingwara amagara make. Ivyo bigenze ukurumva naciye nja gukurira kwa nyokuru. Yari afise abana, mama wanje yari imfura, kwa nyokuru avyara mama yari imfura, akagira abatoyi biwe benshi, ku buryo abahererezi bavukana na mama twasa n'abangana. Turabana rero turakurana ngera ku myaka kuri shika nk'itandatu canke indwi, kuko ndibuka ico gihe kera, ndibuka umutante dusa n'abangana yarahora mfata akaboko tugiye kw'ishuri. Ndibuka twambaye uniforme ya kaki, aho twaba muri quartier 5 mu Ngagara. Ndavyibuka nyene udusouvenir dukeya twa kera, tugenda dufatanya akaboko tugiye kw'ishuri. Hanyuma umuryango wa papa, aho mvuka mu muryango kwa papa, bahitamo ko ariho noja gukurira, baza kuntora rero bagukura kwa nyokuru. Ego bankura kwa nyokuru, bavuga bati murazi imigenzo y'ikirundi, umwana n'uwase. Sinzi ko ariko vyagenze ico gihe, ariko niretrouvier baje kuntorayo kugira ngo ngende gukurira mu muryango kwa papa. Ariko ico nagira mvuge rero ni se special, nuko nahavuye kwa nyokuru avyara mama, ngenda nzi yuko ngiye kwa data wacu imfura yo kwa papa. Ariko mu nzira birahinduka, hariho umuryango couple ikiri nto ariko batari bwashobore kuronka uruvyaro. Barabagenzi cane b'imiryango yacu, donc aho mvuka kwa papa. Umumama uwo nita mama uno musi, uyo mumama abona umwana w'imfuvyi, asaba data wacu yaragira antwariwe kundera. Uyo mwana ntimwomumpa nkamurera? Ndavuga ati nta kibazo. Urumva ni bimwe vy'imico y'ikirundi wasanga abantu bitana inshuti atanico bapfana, kubera ukuntu bakundanye, imiryango yagiye ikiyunga. Aho hano nisanga niyo ndi, ndahaba, bandera nk'umwana ndumwe, ndabita papa, ndabita mama, donc nkura gutyo nyene. Baranyihitiyemwo, bampitamo, barandera ntagira abavyeyi. Hanyuma haragera igihe baravyo-officialize, baragenda baranyandikisha muri leta, baravuga bati uri umwana wacu. Ico gihe wangana nka gute? Uribuka nk'imyaka canke ishure wari ugezemo? Ico gihe babigira officiel vyo kunyandikisha, nari mfise imyaka 13. Yego, gituma ndavyibuka nuko vyabaye gatoya imbere yuko amagumu yo mu 1993 atangura. Hari hasigaye igihe gitoyi, nico gituma ndavyibuka. Yego. Rero muce mugenda mutangura kuba kuri uwo muntu mwovuga yuko yari inshuti yanyu ico gihe. Yego. Rero nshaka utubwire ubwo buzima, wabayeho ubuzima bwiza? Kuko urumva wari uvuye kwa nyokuru uraja ku mu oncle, ucuja kuri uwo muntu n'umunsi witwa yuko ari umuvyeyi wanyu. Ubuzima bwabandanije bumera gute muri ico gihe? Ubuzima bwarahindutse cane. Nari mvuye mu Ngagara, sinari mfiseho ubuzima bubi, ariko navuye mu Ngagara ngenda kuba muri quartier y'abantu b'abakire, abantu batunze, bari abantu bafise uburyo, bafise ivyo bakora vyabatungishije. Mva muri environnement imwe nja mu yindi, mpindura amashuri, banjana amashuri y'abana b'abazungu. Niho namenye abazungu, sinari bwababone nkiri umwana. Niho natanguriye kubona television. Ni kera, ariko ku mwana mutoyi urumva ko haba hariho environnement ihindutse cane kuvyo yaramenyereye. Nahabaye ubuzima bwiza, nabayeho ndi umwana nitwa ko ndi kinege igihe kirekire.
Ego nukuri kandi ico nzi nuko vyangiriye akamaro kanini cyane, vyampaye kumenya indimi ndanazikunda kubera ko nize kuzivuga nkiri muto muri environnement ibifavorize. Ego ariko ni papa ni mama nuko nakuze ndabita. Ego. Imana ibahezagire cyane abo bantu. Ego. Nashaka rero umbwire ingene ubuzima bwahindutse. Kuri ico gihe ubuzima bwahindutse gute? Emeline wa kera yabandanijeho aba gute gushika uko sinzi ko ikibazo nza kucishura neza ariko mama wanje uyu nyene nita mama ninavuga mama mumenye ko ari uyu kuko uyu ndi ntawe nzi yitavye Imana nkiri umwana cyane. Mama ikintu ndamwibukira ko cyane yakoze mfise ubwenge bwo kwibuka, yakijijwe mfise imyaka 12 akizwa muri Pentecote. Ndibuka neza era umumama w'umusirimu cyane, umumama w'umusirimu pe vy'ukuri yakuriye i Bujumbura. Papa we yari ministre, murumva ubuzima yari afise. Du jour au lendemain, ni retrouva ya moyo umushatsi afise naturel, yarambara amabiju, inzahabu, bari abantu bafise amafaranga, arabiheba, yarambara ipantaro, arabiheba. Donc yarakijijwe, ni retrouva wa mu mama nahora mbona w'umusirimu cyane yahindutse. Je birantangaza. Nari umwana ariko sinatahura neza ivyari vyabaye, gusa naramenye ko ukwemera kwiwe kwahindutse. Ndibuka ko twahora tuja gusenga kuri cathedrale kwa Mungu. Papa yarabikunda cyane, ntitwasiba gusenga. Haca haba guhinduka, dutangura kuja ku ntahangwa. Nca ndabona rero ko aho dusigaye tuja nawe ivyo yambara n'ingene yifata niko bameze. Niho rero nabaye introduced ku gakiza. Ego nico gihe mfise imyaka 12 sinavyumva ariko naramukurikira nyene kuko ari umuvyeyi. Muraza abana baragoye ico gihe imyaka 12 kuduga ubutanguye ka adolescence bitanguye kugorana ivyo ko umuvyeyi avuga ukamwishura vyuko nyene muravyumva. Adolescence yanyu yari imeze gute? Adolescence yanje yari igoye cyane. Yari igoye cyane kuko nari mfise background aho navuye, ivyo nari navuyemo bitari vyiza. Imyuka ikurikirana abantu, sinzi ko abadukurikirana bose bavyemera, ariko jewe ukwizera mfise nuko ijambo ry'Imana ritubwira ko imwe mu mbi zibaho. Kandi twarabonye aho Yesu yagenda abohora abantu baboshwe n'imyuka mibi y'ubwoko bwinshi, agenda akiza abagwayi. Rero jewe maze gukura niho nagiye gutahura ko hari ivyankurikirana abavyeyi baciyemwo, naje ubwanje no banarakoze ariko ntari nzi inkomoko zavyo. Hanyuma nkura ndi umwana ndi rebelle cyane, ndi umwana w'amanyama menshi cyane, ndi umwana nagwana n'abahungu kw'ishuri bama batumye ku muvyeyi, ndi umwana w'ishavu ryinshi ntazi ico rivako, ndi umwana w'ingare nyene ubona ko ndafise ikibazo nuko tutazi neza ingene twogisobanura. Ivyo bimaze kugenda uko ya famille yandera papa na mama, jewe ingene vyagenze sino bibabwira ariko ni retrouvier navuyeyo. Batakwirukanye? Ntibanyirukanye namba. Ntibanyirukanye namba. Naragumutse bivanye nizo nkemu nyene zikurikira umuntu zigusunikira gukora ibintu utokoze. Mu muryango benshi, donc aho navutse mu muryango biologique baravuga ko nikuye amata mu kanwa, baravuga ko vyinshi nyene, ariko ya majambo abantu bavuga kuko ata background y'agakiza bafise ngo bamenye ingene bagufasha. Kumbure iyo ndonka uwumpanura, iyo ndonka uwunsengera, iyo ndonka uwumfasha
atahura ko hari ibintu bishobora kuba bigukoresha ikintu utokoze ngira ntivyari kugenda gutyo ariko byose ndabishimira Imana kuko nta kiba Imana itagiteguye hariho kumbura ivyo naciyemwo bizofasha abandi bari muri situation nk'iyo noba narabayemo canke nk'abana bakiri bato bafise ibibazo abavyeyi babo bakumva ko ivyo bibazo barimo hari inzira z'uko bo batabara biciye mu kubasengera no mu kubabohoza. Wabaye umurobere gushika naho mu muryango bavuga ati urikuye amata mu kanwa. Je ndibuka ko dusubiye inyuma gato nari nababwiye yuko nagiye kuba muri iyo famiye nkuze nibuka neza ko atari papa atari mama naho ariko nabita mu vy'ukuri bari abavyeyi banje kandi n'ubu niko biri ariko igihe cyose nkoze ikosa bakankubita numva ko bariko bankubita bitari bikwiye kubera atari papa kubera atari mama vya bindi vyiza vyose ndabishaka za mpuzu twa tuntu twose turyoshe umwana aronka kubera ko papa canke mama yaronse uburyo bwo kubimuha nkabishaka ariko nakora ikosa hageze ko bampana bikambabaza bikantera ishavu bikantera umutima mubi biduza muri jewe vya bindi nako ndavuga vy'imyuka biduza muri jewe kumva ko aho hantu ntashaka kuhaba donc vya bindi vyose vyuko mbaye heza mbaye ahantu mfashwe neza niga mu mashuri abantu benshi badashobora kwipermeta gutwaramwe abana mbayeho ubuzima bw'ikizungu abantu benshi batari bamenyereye ivyo vyose je sinabibona nabona gusa ko bankubise si papa si mama yankubise baranyanka ya majwi aza akakubwira ati aba bantu barakwanka kubera ikibagukubita iyo niyo rebellion ndiko ndavuga ari navyo vyatumye nomoka nagize fugue naravuyeyo ngenda ntazi exactement iyo ndoye kuko kwa nyokuru sinari ndahibuka neza ariko kandi wari kwiri muto oya navuyeyo nkuze mfise imyaka 15 navuyeyo nkuze mfise 15 ans niho rero adolescence yari imaze kugeraho vuguti iyi ni climax ndavaho ndomoka ngenda kwibarabara ngo ndurutoki naho rambona babikora ikintu natwaye ibitabo vyanje vyo kwishuri amakaye na uniforme mvaye atakintu na kimwe ntwaye nja kwibarabara nsaba lift imodoka ya mbere yanciye ko yarahagaze barantwara bagutwaraye nababwiye ngo ngiye muri ville sinzi ngene bafata bus ikikwereka rero satani ukuntu akora sinzi gufata bus nta rufaranga mfise ku mufuko sinzi iyo ndoye ariko uyo muntu arama lift aranshikana ku mabus nshitse kuri bus biranyobera ndavuga none ngiyehe ngiri muri ivyo vyo kwiyumvira ngo ngiyehe haza umushoferi yakora ku mugenzi wa papa uyu nita papa arambona ati Emeline ndahindukira nsanga n'uyo muntu ngugiyehe wewe papa ariye mama ari ko nari mbaye mu buzima bwaho ntava mu nzu ntari kumwe n'umuvyeyi donc nagendana n'umuntu aho ngiye hose bambonye rero muri iyo situation yuko ndi ku isoko batabona umuvyeyi ruhande yanje bavuga aca ndamubwira nti mama yaragiye ansize ngaha urashaka kumpa lift ndamubesha urashaka kumpa lift ukanshikana mu Ngagara sinzi ukuntu ibintu vyagiye vyikora nire truva nashitseyo nari nibuka kuri zone ndambwira unshikane kuri zone mu Ngagara mu Ngagara muri quartier 5 nari ndabizi ko ushitse kuri zone ibarabara rikurikira aho bita kwa Patiri no musi niho nacanshika muhira kwa nyokuru donc hamwe nari nibuka nabaye kera bigenda gutyo rero mba ndahavuye bien sûr biratera uruhagarara mu miryango biologique naho hantu bari bandeze sinumva neza ama implications vyagiye kugira ariko maze gukura niho nabitahuye vyateye icuka kibi cyane kandi
abavyeyi atamakosa bari bafise ari bimwe nababwira vyuko usanga umuntu ari bimukurikirana atazi atafise ukuntu afashwa vyonona ubuzima bwiwe yego hari ivyo navuze kare yuko bambarire ko yuko nikuye amata mu kanwa ubiravye vyari vyo ariko ico gihe nari umwana sinabitahura sinabiha agaciro ibintu bari batunze jewe sinabibona kubera imyaka mike kutagira ubwenge bwo kubona iyo realite kuba ufise ibigusunika gukora ivyo udakwiye gukora donc ama components yavyo yari menshi gusa ndashima Imana ko naho nahavuye bampaye uburere bwiza bandeze neza bampa kwiga amashuri meza ari nayo yatumye nshobora kugera ku rugezo ngeze kuno munsi umudamu nubatse mfise abana indero nahawe yari nziza nukuri ndabishimira Imana cyane yego kandi uri na class uratko nama nawe kubwiye gose ngera wabikuye kuri uwo mama wa ndavyibaza urakoze rero usubiye kwa nyokuru ubuzima bwaciye bubandanya gute kurumva urasubiye kandi guhindura ubuzima byaciye bigenda gute bon ngene vyagenze nahasanze murahazi mugagara n'utahabaye yobazi imico yari hari ico gihe naciye nja mu buzima busa naho nigenga natanguye sinovuga ngo nuko ariho nari mbaye ariko niko vyari bimeze muri quartier niho natanguriye kunywera itabi niho nigiye kunywa inzoga niho nigiye kuja muri boîte mfise iyo myaka 15 16 niho nigiriye amafuti yose noba narakoze yego none ico gihe ufise imyaka 5 niho wanywa itabi oya 15 15 niho wanywa iryo tabi yego niho nabitanguriye niho navyigiye ndibuka ko wavuze yuko hariho abatante hariho nyokuru yaragihari yarakiriho ntibabibona mwabikora mwinyegeje twabikora twinyegeje kandi nta si ukuvuga ngo ntibari batwitayeho ariko iyo umuvyeyi yari umupfakazi yavyuka kare agenda gukora aronderera abo bana nanje ndimwo ndumwuzukuru ari we urumva gukurikirana abana ngo umenye utwo bakoze twose vyari bigoye wasanga twiga amayeri yo kwinyegeza ugasanga ugiye kuri nwera inyuma y'inzu canke n'amayeri nyene y'ubuguruguru no kuba uri umu adolescent ukigira ingeso ku bandi kubera ko babona babikora ukumva ushaka kwiyintegra ukumva ushaka kumera nk'abandi akaba ariho rero vyavuye donc umere nk'abandi ube cool ufata agatabu ushire ku munwa ntibitwe wa mwana atazi ibintu none mwakuraho amahera kuko urumva mwari mukiri batoya mwayakura he je novuga ko twayiba kuko niryo jambo umuntu yokoresha ntikuvuga ngo twariba menshi twari dufise depo nyokuru yaradandaza yarafise depo akadandaza inzoga ifanta idepo nukuri yari yifashe hanyuma yadutuma kugenda gukora ugasanga ukuyemwo 100 rikitwa ngo ni manka ariko wakuyemwo 100 uja kugura itabi nukuri tutayiba sinovyita irindi zina kuko niko nyene vyari bimeze canke ukamusaba ukamubwira uti urashaka kungurira ifanta mu kishingo cyo kugura ifanta ukagenda kuyagura itabi ico gihe wasubira kwa nyokuru uravyumva hari ubuzima wari ubayeho ku bavyeyi bawe wiga amashure meza mbega wabandanije uyiga ico gihe nava kuri famille adoptive nari ndi kuri independante nari mu 10 kuri école independante narabandanije ndayiga nyokuru yarandihiye ndaheza amashuri nta kubijanye no kwiga nta cahindutse kubijanye no gufungura no kwambara nta cahindutse niyo environnement gusa y'abana bo no kwita bo mwisite nagiyemwo nari umwana aba mu Kinindo
hari clôture portail umunyezamu udasohoka bataziyuroye. Nico cyahindutse. Iryo tabi rero n'izo nzoga urumva hariho abantu mwagendana mwabisangira warinyoye wabikoze igihe kingana iki? Nanyoye itabi imyaka myinshi, natanguye kuri nywa mfise 15 ans, narihevye aho 15 ans hari muri 1995. Narihevye muri 2016. Abana bose navyaye nabavyaye ndarinwa, bakura ndarinwa ariko ndabibahisha, nta numwe sinibaza ko hari numwe yigeze mbona ndiko ndarinwa, nta numwe yamfasha mu bana banje, ariko vyari ibisanzwe ko ndarinwa mu kabare turi kumwe nabo dukorana, turi kumwe vyari ibisanzwe kuri jewe kurinwa. Sinabihisha abo tungana, mbwa nari numva ko nta mwana wanje nifuza ko anyigira kwico kintu ngo azagikore kubera yabonye mama gikora. Mu mico yacu novuga ngo y'abarundi hariho kwa kuntu umenga turamenyere yuko itabi n'abasore n'abagabo barinywa, nukuri ni gake uzobona umukobwa canke umugore anywa itabi. None wenyene uri kumwe nabo bagenzi bawe nta kantu wumva ukumva yuko iki kintu ndiko ndakora sici wanje? Burya rero kuvukira mu gisagara ugakurirayo ukiga muri aya mashuri nababwiye birahindura umuntu mu mutwe, ivyo atokoze akabifata nk'ibisanzwe. Nari ndabizi neza cane yuko mu mico yacu ari ibintu bidakogwa, n'abonzi boba barinwa barihisha ntibabikora habona. Hariho turabazi bamwe bamwe wasanga banwera inzoga mu nzu aho abantu batabona, ashaka nako gataba kakanwa ariko ntabigire open. Je rero nari nafashe ko ari ibintu bisanzwe, nahora ndaba kuri televiziyo nkabona abagore banywa itabi, abakobwa banywa itabi, nkumva ni bisanzwe. Au début vyari bigoye, nabona umenga ntibanyaccept, ariko of course ikintu iyo uriko uragikora ukabona ntibakwakira, uca wiyaranja ukagikorana n'abameze nkawe. Niyo mpamvu wasanga ndi mu magroupe y'abantu harimo abakobwa barinwa, harimo abadamu barinwa, bikaca bicika ibisanzwe kugira ngo wijustifie wikuvre wumva ari bisanzwe, nawe urondera abo mugendana babikora nkawe. Hariho kwa kuntu iyo usanga ushobora nko kugira ubwoba ukavuga ati, kuko urumva kuva aho warinyoye ufite imyaka 15 umaze gukura umuryango waratevye urabimenya yuko unywa itabi. None umuryango ubimenyeho ntiwagize nk'akantu kakoba ukavuga ati reka ngerageze kubiheba? Ni vya bindi nyene ndibuka ko hari n'umutanti yigeze kumfata acambaza ngo ivyo uriko urakora n'ibiki. Nambwira nti nta kundi vyashitse kandi vyahereye aho. Hariho urwego ugera ko mu mafuti ukumva nyene ko nta kundi, ukaca ubandanya, bagufashe vyarangiye, ubu rero babimenye n'amahoro. Madame Emeline, umusi wa mbere unywa itabi shaka umbwire ingene wiyumvise, kuko uravyumva ko wari uvuye mu buzima bwo mu Kinindo ugenda mu buzima bwo mu Ngagara, ni nkuko watanguye kwidegemvya. Mbega urashobora kumbwira the feeling yo kunywa itabi? Nakora ntihagire uzoba benshi, itabi rirabishe iyo ari ubwa mbere urinyoye. Ubwa mbere naramenetse umutwe, ubwa kabiri ndazungurirwa, ubwa gatatu ntangura kugira noze ndanavomisa. Donc ahanini itabi nta buryohe rifise iyo ukiritangura. Peer pressure, kwa kundi umuntu aba ashaka kwiyintegra gusa n'abandi, gukora ivyo abandi bakora, nivyo bituma ushindiriya ukabandanya. Hanyuma rero bigacika addiction, ka kantu ko kumva umenga uri high iyo urinyoye, niko usigara urondera. Kwa kundi navuga kare yuko iyo nshavuye ikintu ca mbere nakora kwa kudomeka itabi. Donc kajya niko kaza kagacika addiction, ariko umunsi wa mbere naramerewe nabi vraiment.
mwakijijwe ryari ga Madame Emeline? je nakijijwe muri 2006 nubakanye na Elvis ego mfise umwana umwe umwana mukuru yari afise nk'umwaka umwe. Ico gihe mwubakana na Papa Elvis yarabizi ndibuka ko n'umunsi wa mbere duhura narari mutumye aja kuringurira. Twahuye muri 2003 ntitwari dukijijwe, yanywa inzoga je nkanywa inzoga nkanywa itabi kandi duhurira muri circonstance ya fete y'abantu twigana kuri université, we ari umumemorant jewe ndi mu wanyuma mu wakane kuri université. Yari umunsi mukuru nyene wa departement yacu, duhurira ahantu kuri plage ya misi mikuru twakora i Bujumbura. Asanga ahantu nicaye aramvugisha ndamuramutsa bisanzwe, hama asubiye inyuma nca ndamubaza nturashaka kuja kungurira itabi? Cavuga ngo ntangorane. Donc kuva umunsi wa mbere duhura yarabizi ko ndarino. Umva nta kibazo cigeze yigeze abonamo muri couple yanyu? Ico gihe ntavyo yigeze anyereka ko hari ikibazo gihari, ariko tumaze kubana niho vyagiye kuza biraboneka. Nibaze ko yari umugambi w'Imana, yari yihanganiye ivyo yasanze mfise gushikaho igihe cageze cyaho ndabiheba. Ego mwambwiye yuko mwakijijwe muri 2006 hama itabi muriheba muri 2016. Iyo periode vyagenze gute? Mwaraja mw'isengero uko nyene mukongera mugasubira mukanywa inzoga n'itabi, vyagenda gute? Biragoye. Agakiza, urugendo rw'agakiza nukuri atari Yesu, atari mpwemu w'Imana, abari wewe, abari muri wewe ngo akuzure. Kamere iragoye guhindura. Kamere iyo ikintu wakibayemwo imyaka myinshi kugira ugihebe biragoye cyane. Bigusaba kwiyanka, bigusaba. Hari ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba mbere rivuga ngo mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro ya mpwemu yera. Iryo jambo iminsi yose ryarantsinda, nkumva igihe cyose ndaryumvise canke ndanagiyumviriye. N'igihe noba ndiko ndanywa itabi nkavyibuka ko iryo jambo rihari, narumva ko umutima unyagiriza, ariko nkabura za nguvu zo kubihagarika ku bwanje, kubera ko nariko ngerageza kubikoresha inguvu zanje. Naranywa itabi hagati mu ndwi, vendredi, samedi, nkaja no muri boîte n'akabare, dimanche nkitegura neza nkaja gusenga. Kandi nkijijwe, kandi nkumva ko ivyo bariko baranyigisha ndavyumva, ariko kubera kudatahura ko mpwemu w'Imana ari wagufasha guheba za ngeso vyaha, nkashaka kubikoresha inguvu, nkariheba uno musi wose rikarenga ntashize ku munwa n'uwa kabiri, ariko tugapfa kugira ikintu tudahurije ko n'umutware, tugashwana, umukozi akantera ishavu, ku kazi bikagorana. Ikintu ca mbere nakora nadomeka itabi, kuko mu mutwe ryamfasha kudekompresa. Karya ka habitude ko gushira ku munwa ugatumura vyamfasha kudekompresa. Ni addiction niko novyita. Uragera ahantu wumva yuko utarifise. Ndibuka ko nahora mvyuka saa 9 z'ijoro nkaja kurondera itabi, kubera ni addiction, ni ibintu bidasobanutse. Abantu bose banyoye itabi bazobikubwira riragoye cyane guheba. Jewe nahevye inzoga ntaraheba itabi, naramaze nk'imyaka 5 ntanywa inzoga, ariko itabi ryarananiye guheba. Hariho ikintu wavuze uravuga ati ntabwo nigeze nshaka yuko abana banje babimbonana. Urumva ni ikintu cari muri wewe kubwira ati naho ndabikora ntawe ndavyipfuriza. Mbega ico gihe wari waramaze gukizwa canke n'ikintu cama muri wewe? Nari narakijijwe,
ariko hakabamwo n'akagatima kuko ndi umurundikazi kandi ndiko mvyara abakobwa ibi ndimwo je ndabizi ko ari amafuti naho utovuga ngo ni ingeso mbi ndazi ko itabi ryica ndazi ko ryonona ubuzima bw'umuntu jewe basereka mfe jenyene uruvyaro rwanje ntiruze runkurikire ntibaze bakore ivyo je ndiko ndakora donc yari nka façon yo kubaproteja ntibambona n'ingeso ngo bakure bazi ko ari bisanzwe na mama yaranwe itabi yaranwe inzoga donc nkabibanyegeza bo badakura bazi ko biri normal ariko hanze nkabifata ibisanzwe nibaza ko ari ako gatima ka protection nari mfise umaze kugera gukizwa kumenya umwami Yesu nizihe mbaraga inguvu woba warashizemo kuko urumva hariho igihe kirekire byafashe nizihe mbaraga warashizemo kugira ushobore kuheba iyo ngeso yo kunywa itabi canke inzoga no kugira ngo ndagusobanurire neza ingene byanshobokeye biransaba kubanza kukubwira ingene twabanye n'umutware tubanye nabi kuko kugira ngo ndonke izo nguvu zo kuriheba nahinduye ubuzima bwanje nahevye ya magroupe twahora dusangira bari abantu dukorana mubonana misi yose mupanga gahunda giturumbuka ntimurinda kubishira kuri schedule twagiye ntimurinda kubipanga ndesida yuko ngiye kubiheba ariko kugira ngo ngere kuri urwo rwego twari twabanye nabi n'umutware d'abord kubera ko twarakijijwe we arahinduka aheba inzoga kuko nizo zari zaratumye tubana nabi ubwa mbere araziheba burundu complètement jewe mbandanyanwa nishira mu mutwe yuko yakameme je sinazinyoye ku rwego rwiwe je nwa kakandi ko kumugoroba muhira je nwa kamwe ka weekend ndi muhira nicaye kuri movie muhira je niyo nsohotse nta gafe sinshwana singwana singira gute donc daimoni kaguma inyumvisha ko jewe ntangora uri imfura ndi imfura mbese umugani w'abarawe je ndi imfura nta mafuti zinkoresha vraiment mbandanyanwa uyumvire nawe mwakijijwe umutware wawe arahevye inzoga nizo zari ziteye uruhagarara mu rugo selon moi jewe biranse ko ndaziheba wiyumvira urugendo yagize rwo kubana n'umuntu munsi we yazihevye je ndacazina ndacanwa na ryatabi ntaho nigeze ndamufasha mu vy'ukuri namufashije kuziheba ariko urugendo rwo kugira gumemwo yari decision yiwe yafashe kandi aryomako inkomezi afise nukuri sindazibona handi hantu zo kuvuga ngo arafashe decision kandi akayigumako niko ameze uko niko ameze kandi ndabishimira Imana kuko iyo bitamera gutyo uno munsi sinzi ukuntu biba bimeze ivyatwe nawe we yaragumye kuri decision yafashe asaba Imana iramutabara arabandanya mu gakiza birakomera jewe nkiri muri zuguru z'inzoga n'itabi n'akabare na boîte na vya bindi vyose umva waraja no muri boîte ukamusiga kandi nkabona ko bitera uhagarara mu rugo ariko nkumva ntangorane nkumva ntaco bitwaye twahuye nja muri boîte kubera ashaka kumpagarika twahuye n'inzoga kubera ashaka kumpagarika ceko zitankoresha amafuti ya majwi aguma mbwira ko ndi mukuri haragera igihe kubera we ivyo nshaka atakibishaka numva yuko tutakiri compatible anyinjiriza ubusiku niko bavuga niko twavuga anyinjiriza ubu night ibi bintu ntavyo nshaka ntitukiri compatible ntiduhuje ntitwumvikana ibana tuwacane wazima tugera ku rwego rwaho rero jewe ntanguye kuvuga ivya divorce tuvane yaje muri Amerika
muri 2013 aza bisa naho tuvanye jewe mu mutima nahejeje nafashe decision ko birangiye ariko we azi yuko aje kurondera ubuzima kandi umuryango uzomusanga je sigara hariya ariko Imana isigarira amponda kubera ko umugabo adahari kwa kwihagarara ko kwanje ngo iteka aho ryamye ntangura gukwepa ya magroupe ntangura kuyakwepa muri sensi yuko ntashaka ko banyita wa mugore w'ikirara wa mugore ataha ijoro wa mugore w'imboregwa wa mugore ntangura kubevita gutyo kugira ngo nifokalize mu kurera abana nkatangura kuja ku kazi ntaha ku mugoroba ndaba abana n'amadevoir nkaca mpitamo kuza ndagenda uriyo yo kuja mu kabare kuwa gatanu na samedi tukaja kuri plage n'abana ca tukaja kuramukanya mu nshuti canke tugatembera ca tukaguma no muhira tukakora isuku ako kantu Imana yampaye mu mutwe ko kwihagarara ko kuko umugabo adahari niko kaje karankiza mu nyuma kuko gushaka kuja gusenga dimanche harageze igihe numva ndabikunze cyane ku buryo kuri church 2:00 naba nashitse dutangura gusenga 3:30 nkumviriza ya miga mu gitondo abadiyakoni bigisha bamwe baba baje kare kwishuri abana bari dog iyo tugeze kuja gusenga dimanche ko bavuga ngo none ngo tugenda gusenga nk'abagiye kwishuri kuko bavyoka ryajoro nyene abantu bariko baradukurikira ndabizi yuko bazonsaba ngo papa Kazungazi ndabibemereye umunsi umwe tuzomutumira papa Kazungu kugira nawe nyene atubwire ingene yavyifashemo kuko amba waratanguye guhinduka ndazi yuko hari ico yariko arakora uko uravyumva wewe yaje ngaha bitarahera yaraje aje kurondera umuryango ariko wegihe yaza wari warahejeje ariko hari ahantu nagoma ndababazi urashobora kubivuga ku munwa ariko deep down mu mutima atariko bimeze kubera uravyumva hari ivyari bikuboshe vyagute urumva nitukijanye ambuza gukora ivyo nkunda eske mu mutima wawe hari hameze gute kubijanye no kubana nawe jewe nsa n'uwari yahejeje ico gihe kandi narabimubariye vyitwa yuko nshatse kuba open ndamubwiza ukuri ntandindire sihondi ndabimubarira kandi ndazi ko namumenye umutima cyane ko nabimubwira amajambo mabi ntitayeho kwababara ntitayeho impact bigira ku buzima bwiwe ari mu mahanga wenyene ubuzima bwoye asize umugore asize abana akunda iyumvire nawe agahinda umuntu agira mu buzima nk'ubwo bwaho umugore akubwira ati je nawe twararangije umugore agezaho akubwira ati abana bawe sinshobora kuba guhubu baracari bato ayo mahanga ugiyemo ugiye kubarera gute je ndi nyina ndi mama wabo nzobarera hama nibagera haruguru gato ndabakurungikire nta ngorane nari mfise ibintu vy'ibigatanya mpagaze ko ntazi ivyo ari byo bituma mbona yuko ubuzima nzobushobora uri wenyine yego nkumva nzobishobora ariko simenye ikibintera kuvyiyumvira guki carico none nagira mumbwire rero ugo rugendo amaze kuzino ni iki kintu byaciye bibandanya gute warahinduye ubuzima ego wambwiye ko occupation wacishira ku bana kugumana nabo byaciye bigenda gute ayo masengesho twakora nyo kwa Mungu naragenda nkumviriza n'ukuri mwibuke ko nababwiye ko mama yarakijijwe yakijijwe nkiri umwana ndibaza neza ntakekeranya ko amasengesho yoba yaransengeye nubu akinsengera ariyo yantunze kuko pako y'ubuzima nabayemwo ni kenshi nari gushaka gupfa ariko sinapfuye ni kenshi nari kugwa mu masanganya hacika ikimuga gushika uno munsi arige nibaza ni gute nize nkaheza amashuri nkiga university nkayiheza sindubure si vyagenze gute gushika uno munsi sindabitahura
je ndibuka ko nahora ngenda gukora examen amasession yo muri universite nari naraye muri boîte kandi singire deuxième session ukabitora nkabitora nkamenya naraye muri boîte ntize ntasomye ntagize gute ibije mu mutwe akaba ari byo nandika nkaca nkaja kuryama iyumvira ubwo buzima urumva nawe ko ntihari heza amasengesho mama yoba yaransenge niyo yantunze niyo yatumye ngeraho kumbure bikagaruka nanje nkumva ko iyo nyota yo kumenya Imana igarutse hagati aho nama ndiko ndarondera ingene no justifia divorce ya Kazungu nanje nkavuga nti je sinshaka kuvuga ko dutandukanye sinamufasha sambara kuko niyo rezo yonyene Bible tubwira ko yotuma umugabo n'umugore bahukana nkarondera ingene no bijustifia nkabibura nkumva ahubwo nije ndiko ndatsindwa nije natsindwa uko ndonde ukuntu no bijustifia nije natsindwa haragera igihe mvuga nti Imana aho bigeze ni naho rero nakiriye ku ivyo kunywa itabi inzoga nari narazihevye nitaha abana ariko itabi nkirino nja mfata decision yuko ngiye gusenga numve ico Imana ivuga ku buzima bwanje nafashe decision ko nitwavana sinzosubira kurongorwa kuko sinshaka gucanga abana sinshaka yuko bazovuga ngo mvanye n'umugabo kugira ngo mfatane n'uwundi kakantu ko gushaka kwipreserva karacarimo ariko still nta motive nimwe ifadika mfise yo kujustifia igituma ntamushaka igituma ntashaka ko tubana ariko ukaguma wumva gusa ko sinkeneye yego bigenze uko ntangura gusenga ntangura kuza ndarondera Imana ndava kuri stade yaho kuja gusenga dimanche numva bitagikwiye ntangura kurondera Imana je ubwanje ntangura kuza ndumviriza indirimbo z'Imana zinyubaka cane z'abadudu z'abapolinaire ico gihe zikanyubaka nkumva ko ico kintu bafise uko kwizera bafise iyo Mana babonye ndashaka kwibona ku gatwe ku giti canje ndayibone imvugishe imbwire uko nsenga niga kwikorera deliverance nza ndumviriza ama audio yo kwibohora ntangura kumenya ko hari impwemu za divorce hari impwemu za kaboregwe hari impwemu za impureté y'umubiri hari impwemu za perversion hari impwemu z'ubwoko bose bubaho ntangura rero gutangura ndisengera kandi uko iyo mfashe umwanya nkisengera narumva ibintu bimvamo physiquement nkavyumva nkisengera nkibohoza nkishira kwikiganza ku mutwe nkisengera n'izina rya Yesu Kristo ndasohoye impwemu y'iki nkumva mu mubiri ibi bintu ndiko ndavuga nukuri bimvamo kandi bikanantera ubwoba kuko nigirira deliverance ndi jenyene mu cumba ntari kumwe n'umuntu abimenyereye ariko aramfasha uko nikorera deliverance bisohoka nkumva ngenda mpinduka ca ciyumviro cyo kuvana n'umugabo kirahera ntangura noneho gusengera urukundo ntangura gusengera renouvellement ya relationship twari dufitaniye kera cagiye tukimenyana ntangura gusengera ubusabane bwiza nibaza ko atatahuye ryari nahindutse kuko umunsi umwe haraciye imyaka nk'itatu canke 2.5 canke 3 yaje yumva ndamubwira nti none tuzoza ryari nibaza ko uyo munsi yaraye adasinziriye uyo munsi nibaza ko yaraye adasinziriye wiyumviriye ukuntu yabayeho kubera jewe amaganya yagize ari mu mahanga ntari bugaruke ntacyo yoba aje afise umudamu akamubwira ati ntuzosubira kubona abana bawe ntuzosubira kumbona je ndibuka ndahira ko atazopfa asubiye kumbona umubiri wanje ubwambure bwanje ndiko ndahiga je nyene mpigana na jewe nyene nimwe muzari zindimo
ko atazopfa asubiye kubona ubwambure bwanje, ko ntakiri umugore wiwe. Ndibuka ngira naragwaye, sinzi iyo ngwara ngene noyita, naragwaye, naragize depression, yanyimye divorce. Aguma ambwira ngo ya ngo ntibishoboka, we urumva aracasenga, aracariko aringinga Imana, nabimenye mu nyuma. Je ngwara ngira depression, nkarara ntasinziriye kubera ko atari ko arampa divorce, kubera ko atari ko aravyumva. Vyari ibintu bikomeye, vyari ibintu bikomeye. Nari nangaje mu avoka, twamaze kwandika makete, namurungikiye makete, ndambwira ko vyarangiye, twawe nanje vyaraheze, please dusinye à l'amiable, nturinde kungora, uracari muto, uri umuboga, ruzoronka uyundi. Kimwe gusa ico nzi, uzoronka umugore mwiza azoza asanga warakamiritse, uri nkumva nyene ndiko ndamubwira ukuri kandi ndi mu mafuti. Imana ni nziza, Imana ni nziza cane. Mwavuze kuri ngo mwarumviriza ama audio yo kubohoka, kandi urumva mwafashe ingingo yuko apana kuja gusenga mu isengero, wewe wenyene ukashakisha Imana ku giti cawe, kandi Imana iratangura kukwigisha wewe nyene, utangura kuba deliver. Nibaza ko ari aho onye watanguye kumva yuko utanguye gushaka utanguye kuronka rwa rukundo rwa kera. None ico gihe aho onye ivyo byose byashika, n'iryari mwafashe byashobotse yuko mushobora guheba ryatabi? Narihevye d'un seul coup. D'abord iyo periode nigira deliverance, nakubwiye ko hari ivyamvamo nkavyumva. Hariho umunsi nibuka neza nasenze, particulièrement ndiko nsengera guheba itabi. Uyo munsi naragaruye ibintu nari nafunguye vyose, ngira nivyo nari maze umwaka byarabaye dije. Narabigaruye, ndabigarura, ca ndambarara hasi njyamye jenyene mu cumba. Guhera uyo munsi sindasubira kunywa itabi. Oh wow, amen. Nuko vyangendeye. Nta kuva ico gihe urumva hari muri 2016 nta na kwa kuvuga ati sinzi ngene no kivuga mu Kirundi, like craving, kugifuza iki, niyo remote riranukira ncamene ku mutwe. Wow. Nashaka umbwire ingene, kuko mwaraje waramubaje ati mbega tuzoza ryari. Ushitse urumva mwaraciye muri ivyo bihe, byaciye bigenda gute ushitse? Nshitse ndibuka ijambo rya mbere, ijambo nabwiye couple yaje kudutora ku aeroport. Baje n'abantu bafashije cyane, umutware ari ino agishika, baramwitaho, baramufasha kumwereka utuntu ngene ufata bus, vya bintu umuntu abatazi yagiye mu mahanga, bamuba hafi cyane. Iyo couple rero niyo yatwakiriye, baduha naho twashikiye, tuhamara amezi 6. Uyo munsi nyene, iryo joro nyene, umudamu namubwiye nti uno munsi niwo munsi wanje wa mariage y'ukuri. Oh amen. Niko namubariye. Amen. Nibaza ko avyibuka. Namubwiye nti today is my wedding day. Sinibaza ko yatahuye ivyo mvuze ivyo ari byo. Yarazi gatoyi ivyabaye, ariko ntitwigeze tubivugana muri detail. Ndazi ko umutware yoba yarababwiye ngene vyagenze, amakete namurungikira, ari muri babandi yigeze kutubwira yuko bamubahanuye ngo ampebe ko ari byo nshaka, ko Imana izomuha uyundi muryango. Abo nyene babimubwira gutyo.
nibo baje kudutora kandi yari yabibabwiye ati mwebwe nyene muri ko mumbwira ngo ndamuhebe nimwe muzonjana kubatora umunsi bazoza. Nico nababwiye nti this is my wedding day kuko ivya mbere vyose vyari vyabaye ari nk'amasanganya twiretrouviyemwo situation y'ubuzima twiretrouviyemwo ariko ivyo vyabaye ariko nafashe decision nari nahisemo ko ngiye kuza ko ngiye kubana n'umutware wanje kandi ko ngiye kuba ku rugo rwiza. N'umusaro umuntu ariko araturaba yoba ariko aragendera muri ivyo kunywa inzoga kunywa itabi yoba aboshwe uwo mubwira ikintu musiga Madame Emeline? Ijambo rimwe gusa nta kinanira Imana. Irigira kabiri nta kure na hamwe Imana itagera, nta Imana itogukura. Agaciro twebwe nk'abana b'abantu dufise naho turi ubusa turi ivu mu maso y'Imana, nta majambo ahari yo kukavuga ako gaciro. Ndazi ko ufise abana Darlene, iyumvire bakwatse bajya abana bawe vyo kubabaza cane gose. Iyumvire rero Imana yakuremye ikagutangira uw'ikinege wiwe ngo afe ku musaraba n'igikatokora. Nta ruhebwa abaho na wa wundi yapfiriye ku musaraba ku munota wa nyuma yarabonye ijuru kubera ko yihanye, kubera yizeye Kristo. Nta Imana itogukura na hamwe. Amen, amen. Ubu nyene hari umuntu yoba nawe nyene bemugoye mu rugo akavuga ati nshaka kurangiza, mbega izo nguvu zo kubandanya wazikuye? Uwo muntu ubu nyene yumva ati nukuri ibintu mbayemwo ntabyo nshoboye ubu nyene nshaka unsinyire, ni igiki wo mubwira ubu nyene? Ico nomubwira nabanze yisuzume, abanze yisuzume ubuzima yabayemwo, imiryango yavukiyemwo, nawe uruhara afise muri situation yoba ariko aracamo. Turiyumvira yuko abandi ari bo banyamafuti, kenshi niko tubigenza. Ni gake twiraba ngo tubone ko uyundi ashobora kuba ari mukuri ko twe turi mu makosa. Ariko iyo ufashe umwanya ukitegereza neza umuryango ukomokamwo, ibikunze kuwuboha ivyo ari vyo, ukaraba neza nawe ingeso zawe, ukaraba uwo mwubakanye iyo akomoka ibiriyo nawe ingeso ziwe, uzomenya neza, uzotahura neza yuko inkomoko y'ibibazo mufise atari wewe nawe, kuko muhura mwarakundanye kandi cane. None urwo rukundo mwatanguranye rwagiye habaye iki? Ni gute uhitamwo umuntu umwe mu bantu imiliyaridi z'abantu bari ku isi, mugabo umutima wawe ukumva ko ari uwo nyene? Wibaza ko umutima wihenda. Raba hagati aho ivyagiye biraba vyatumye urukundo rutituka. Je ndazi ko Imana ni Imana isanura ivyasambutse, vyaboze, vyanutse. Amen. Ndashinga intaye kubikora kuko yarabinkoreye. Amen. Ariko narayibisavye, ntiyabikoze ataruhara rw'iwanje rugiyemo. Narafashe ingingo ko nshaka kubaka, ariko sinshobora kubakira ku bisebe, sinshobora kubakira ku bikomere, sinshobora kubakira ku inzigo. Nafashe ingingo yuko amafuti yose yoba yarankoreye nayamubabariye, kandi ntazopfa n'umunsi n'umwe ndamucuriye ivyo yakoze. Aho hantu hasubiremo. Wafashe ingingo yo kumubabarira, kandi amakosa yakoze utazokwigera uyamucurira n'umunsi n'umwe. Wow. Sinzopfa ncishije mu kanwa ngo urabona ca gihe hamwe wavuga gutya, hamwe wakora uku, bimwe wagira gutya. N'umunsi n'umwe. Oh my God. Sinzopfa ncishije mu kanwa ikosa namubabariye, kandi n'uno munsi niko tubanye. Oh wow.
narabihisemo ntibyoroshe kandi igituma nabihisemo ni kubera ko nzi neza kwama wibutsa umuntu ibyo yagukoreye ntaco birema ciza ahubwo bituma n'ivyari bihari vyononekaye. Nahisemo kumubabarira misi yose ansaba imbabazi atazinsaba. Nahisemo kutamucurira ico yakoze naho noba nakimubabariye atabizi. Nahisemo kubaka. Je ndiko ndafashwa sinzi abariko baraturaba nukuri nabo nyene ndazi ko bariko barafashwa. Umuntu ubu nyene yoba afise nko kukura vyumva yuko hari ibintu bimwe bimwe wagiye urabohoka, sitabi gusa si inzoga gusa ariko hariho ni n'amarangamutima. None amarangamutima wawe yakize gute uno mwanya Madame Emeline ninde? Madame Emeline n'umudamu ashaka gukorera Imana mukuri no mu mwuka. Byaransavye gupfa cane ku ngeso nyinshi, ishavu, kwidodomba, kwama mbona umenga ndi mukuri, kwama mbona umenga abantu ntibakora ibintu ko nshaka kubera iki batavyumva. Wicaye ukiraba ingeso zawe uzosanga ariho vyinshi wibaza ngo ni vyiza ariko abandi bibatsitaza. Iyo ufashe uyo mwanya vy'ukuri ukisuzuma bizoguha we kwikosora atawura gucira urubanza. Vyaramfashije cane kuko hari ivyo nabona nk'amafuti nkamwagiriza ngo n'amafuti kandi atari amafuti gusa abikora uko je ntabikora uko ntobikora. Umuntu wese afise kamere yiwe, umuntu wese afise uko akora ibintu. Iyo wemeye yuko uko abikora bishobora kuba ari vyo bidateza necessairement gukorwa uko wewe uvyumva n'ingene ubishaka, murabana neza. Ba muto umurekaje hejuru, ca bugufi hanyuma urabe yuko bitagenda neza. Ntivyama ari vyiza misi yose, ariko nahisemo guha agaciro urugo rwanje gusumba ivyo nkunda n'ivyo nshaka, kuko umuntu mubanye jewe option ya divorce urumva ko narayifuse vyararangiye. Ukaba rero uzi yuko option ya divorce atayihari, rondera ingene uvomera umukunde misi yose, tujya dufutu twihoze, raba vyiza muri we ubiha agaciro, uvyeleve, unabimubwire ko ari vyiza kandi kubikunda, kugira yiteho kugira ivyo ukunda gusumba kukubabaza ni atanabizi ko ariko arakubabaza. Bantu b'Imana umutumire n'umunsi naronse, nzomutumira kandi aze kutwigisha. Murumva yuko Imana ntiyamukije gusa amarangamutima ahubwo yaramuhaye no vyita ngo ni wisdom. Imana yaramuhaye ubwenge. Imana nukuri ndababwire nta kure Imana itokura umuntu. Iyo wemeye umutima wawe ugaca bugufi ukemera kwiga ukemera guhinduka, Imana irahindura ikintu cyaco cyose mu buzima. Madame Emeline, n'umunsi ni igiki wobwira umuntu ariko araturaba n'umunsi? Umuntu akubwiye ati vuga ikintu kimwe canke bibiri wumva wobwira umuntu uno munsi aho Imana yagukuye naho ikugejeje, umubwira iki? Ijambo rya mbere rinje mu kanwa ni Yesu agira neza. Amen. I tasted his goodness. Amen. Narabonye kugira neza kwiwe ku buzima bwanje. Igisigaye naco ni kwemera kwiheba, kwiyanka, ukunde mugenzi wawe kuruta uko wikunda. It works. It's hard, but it works. N'umunsi hariho abavyeyi atako batagira kugira bashobore guha abana babo uburere bwiza. Bari rero ubu nyene abo bavyeyi bariko baraca
mu bibazo by'abana maybe bameze nk'uko mwari mumeze kera, abo bavyeyi uno mwanya wobabwira iki? abavyeyi ico no bahanura ubwa mbere nimba ari abakristo nukuri amasengesho arafasha gutwikiriza abana babo, amasengesho kubafasha mu kubahanura, ndazi yuko babikora ariko cane cane bame ku mavi kubw'abana babo. Satani aratera abantu bakiri bato kuko abashaka konona ubuzima bwabo bataragira ico bagerako, bataragera kuri wa mugambi w'Imana ku buzima bwabo, nico gituma bahera kare ngo bonone kare. Ndazi neza ko amaraso ya Yesu akiza, ndazi neza yuko mpwemu w'Imana akora. Nimba uno musi nicaye aha ndi gishinga ntahe jewe ubwanje kumbona gusa nicaye muri iki kibanza, ndi témoignage yuko Imana igira neza, Amen. ko Imana ibohora, ko Imana ikura mu bintu bitari byo byinshi, kandi ndi disponible nimba hari uwo bari hafi yacu ngaha canke yoba ashaka gukoresha na telefone twoganira. Nimba ari umwana no kwicarana nawe nkamubwira no bikora nukuri. Nta kintu kiryoshe nko kubona umwana umurera agakura kandi akavamo ikintu kizima. Ni fierté ku muvyeyi, birababaza cane iyo niyumviriye agahinda nateye abavyeyi. Hari igihe numva nukuri Imana ikwiye kungirira izindi mbabazi zirenze kuri izo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niryo bwirizwa ryonyene riraba umuvyeyi n'umwana ngo wubahe so na nyoko, ngo niho uzoronka kuramba kabaho imyaka myinshi mu mahoro mu mugisha. Kimwe mu vy'Imana idusaba no kubaha abavyeyi, kububaha no kubumvira. Biragoye yuko umwana n'umuvyeyi bahuza, ariko wicaye ukamenya yuko ico akubwira cose akikubwira kuko agukunda, woshaka ukagikora nubwo muri uyo mwanya utacumva. Umva nahejeje umva wavuze ibintu byose byari bikenewe? Numva umenga twabivuze ariko sinzoreka kwitaba nimwasubira kuntumako, ahantu hararyoshe. Thank you so much. Nagira nshimire umuntu wese yadukurikiye, nshimira n'umutumire wanje, nukuri ndagushimiye bivuye ku mutima. Je personally nafashijwe nukuri Imana iguhezagire. Amen. Kandi ibandanye gusiga, ibandanye guha ubwenge. Amen. Ndazi ko hariho benshi bazokira, ingo zizosubira zikamera neza kubw'intahe yawe. Nukuri ndabigushimiye. Nongera nshimira n'Imana yadufashije kuri iki kiganiro. Nukuri mwakoze cyane, nshimira n'abantu badukurikiranye, mwakoze ndabibashimiye. Abantu bose bari behind the cameras, abo twamana, abategura hano hantu twicaye, nukuri Imana ibahezagire. Kino kiganiro cyitwa Warubizi. Ushaka kugikurikirana nukuri nugende kuri YouTube yacu ya Christ Life Center, ugire subscribe. Imisi yose ucugira nakajya ka notification kugira imisi yose dushize ko ikiganiro wame ubona ibiganiro byacu. Ndabashimiye. Warubizi.